Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ihejeje gutangaza ko General Evariste Ndayishimiye umukandida umugambwe CNDD-FDD ariwe yatsinze amatora mu kibanza c'umukuru w'igihugu ku bice 68 n'ibice 72 kwijana. Considérant que l'article 103 alinéa 2 de la Constitution dispose, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés, et que M. Evariste Ndayishimiye, candidat du parti CNDD-FDD à l'élection présidentielle du 2 mai 2020, a obtenu 68,70% des suffrages exprimés, considérant qu'en effet, le candidat Evariste Ndayishimiye sort vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai 2020, la Cour constitutionnelle décide que la saisine est régulière, qu'elle est compétente, que la requête est recevable. L'élection présidentielle tenue en date du 20 mai 2020 s'est déroulée de façon régulière, que M. Evariste Ndayishimiye est élu président de la République du Burundi pour un mandat de 7 ans. Nkuko vyatangajwe n'iyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kuri uyu wa kane Ruheshi umwaka wa 2020, amatora yabaye igenekerezo rya 20 Rusama umwaka wa 2020 yarubahirije amategeko muri rusangi. Kuvyerekeye ibirego vyatanzwe n'umugambwe CNL n'abigenga, iyo sentare yamenyesheje ko vyinshi bidafashe kandi bidafitiwe ivyemezo. Naho biruko hari birego bimwe bimwe vyari bifise ifatiro, aho twovuga nka dossier ya Perate Niyonkuru, Zena Ndayishimiye na Kati Kezimana basubijwe ku rutonde rw'abashinga amateka. Nkuko vyibonekeza, ibiharuro vyari vyatanzwe n'umugwi ujejwe gutunganya amatora seni ntibitandukanye cane n'ivyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yashikirije. Kuvyerekeye abashinga amateka, umugambwe CNDD-FDD ufise abashinga amateka 86, umugambwe CNL abashinga amateka 32, umugambwe Iprona abashinga amateka 2 n'abatwa 3. Soit un total de 86 sièges pour le parti CNDD-FDD, 32 sièges pour le parti CNL, 2 sièges pour le parti Iprona, 3 sièges pour le groupe ethnique 3. Décide. Par tous ces motifs, la Cour constitutionnelle décide que la saisine est régulière, qu'elle est compétente, que l'élection du 20 mai 2020 s'est déroulée de façon régulière, que sont élus ou portés pour un mandat de 5 ans à partir du 28 juillet 2020, mwomenya ko aho muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro atamukandida numwe yitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu yari yashitse kumviriza ivyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itangaza nk'ibiharuro ntabanduka vyavuye mu matora y'igenekerezo rya 20 Rusama umwaka wa 2020.